umwaka mwiza mwese. Ico ndabifurije muri uno mwaka nico Yesu yavuze mu butumwa bwiza bwa Matayo igice ca 6 ku murongo wa 33. Yesu yavuze ati mubanze mwitwararike ivy'ubwami bw'Imana no kugoroka, ibisigaye muzovyongerwa. Ndabifurize umwaka wo kwitwararika ivyo kugororoka, umwaka kwitwararika ivy'ubwami bw'Imana. Hama bijya mukenera bya misi yose ivyo Bibiliya yita inyongera murakabironka mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Reka tuje mu ijambo ry'Imana. Reka tuzingurure Bibiliya tuje mu gitabo cyo Kuvayo igice ca 21 dusome ku murongo wa 2 dushitse ku murongo wa 6. Urupapuro muri Bibiliya ni urupapuro rwa 85. Kuvayo igice ca 21 umurongo wa 2 gushitsa ku murongo wa 6. Bike bigize incamake ya kino gitabo nuko iki gitabo cyo Kuvayo umwanditsi waco ni Mose. Ikibanza candikiwemwo ni ku musozi Sinai. Ikindi tubona nuko iki gitabo citwa Kuvayo kuko kivuga ubuzima bw'ihanga rya Isirayeli riva mu gihugu ca Egiputa aho babaye ari nyagano, aho bamaze imyaka 130, ariko kubw'ububasha bw'Imana, Imana ikoze ibitangaza igakora n'ibimenyetso vyinshi, ihanga ryayo ribona kuva mu gihugu ca Egiputa rifata urugendo ruja mu gihugu c'isezerano rya Kanani. Ikindi tubona muri iki gitabo nuko ari igitabo tubona aho Imana yahaye ivyagezwe abantu, kandi Imana yahaye ivyagezwe abantu kugira ngo bibarongore. Murazi bakundwa, ahatari amategeko umuntu wese yigenza uko ashaka, mugabo amategeko ahari kugira ngo amenyeshe umuntu ikibereye gukorwa n'ikitabereye gukorwa ahantu hose ari. Rero ikindi tubona nuko Imana yabahaye ivyagezwe kugira ngo bitume bagira imigenderanire myiza hagati yabo n'Imana, kuko mu vyagezwe 10 vya mbere Imana yatanze, 4 vyari bituma haba imigenderanire myiza hagati y'umuntu n'Imana. Ibindi 6 vyari bituma haba imigenderanire myiza hagati y'umuntu na mugenzi we. Imana ikunda ko abantu babaho mu mahoro. Imana ikunda ko abantu babana mu rukundo. Imana ikunda ko abantu babana neza mu byizigirwa. Ikindi tubona nuko Imana yahaye ivyagezwe iri hanga kugira ngo ribatandukanye n'ayandi mahanga. Amahanga arabakikuje, yari amahanga asenga ibigirwamana. Bamwe basenga izuba, abandi basenga ukwezi, inzuzi, amabuye, ibishushanyo n'inyenyeri zo kwijuru n'ibindi vyinshi abantu basenga. Mbwa biri hanga Imana yarihaye ivyagezwe kugira ngo ibi vyagezwe bituma iri hanga ritandukana n'andi yarabakikuje, kugira ngo iri hanga ribe ihanga rigaragaramwo Imana y'ukuri. Kandi muri iki gihe cacu ni mw'ishengero rya Kristo ni Imana iba. Yesu ashimwe cyane. Mu mitima y'abizeye niho Yesu aba, kandi ico Kristo agomba kwishengero nuko ishengero rigaragaza ubuzima bwiza, rigaragaza Kristo mu vyo rivuga no mu vyo rikora, no kuvuga mu buzima bwaryo bwa misi yose. Ikindi nuko Imana yahaye ivyagezwe abisirayeli kugira ngo bibahishurire ko abanyantege nke, kugira ngo bizigire imbabazi n'agakiza bikomoka ku Mana yonyene. Nico gituma vyashi ugasanga nibimazi biratangwa, kandi nk'ikimazi cy'impongano cyatangwa kigapfa mu gishingo c'ivyaha vy'umuntu, kandi umuntu yaramye ati kimazi gipfuye mu gishingo canje. Yesu ashimwe cyane. Reka rero dusome ku murongo wa 2, haravuga ngo nihagira ugura umugurano w'umuheburayo nkawe aza mujakarire imyaka 6, mu mwaka ugira 7 azare kugwe yibere mu mwidegemvyo ataco yicunguje. Namba zoba yaraje wenyene agende wenyene, namba zoba yazananye n'umugore ajane nawe, kandi shebuja
namba yaramuhaye umugore bakavyarana abahungu canke abakobwa, nyamugore n'abana biwe bazosigara arabashebuja, nawe agende wenyene. Ariko uwo mugurano niyavuga maramaje ati nkunda databuja n'umugore wanje n'abana banje, singomba kurekurwa ngo nje mu mwidegemvyo. Shebuja azamuzane aho ndi jewe Imana, aheze amuhagarike ku rugi canke ku gishimaryango, amutoboze ugutwi umugera, uwo azarinda apfa akimujakariye. Imana idufashe cane. Urufatiro rw'ino munsi ruvuga ngo akaga ko kwanka umwidegemvyo. Ijambo akaga ni ijambo rikunda gukoreshwa iwacu mu Burundi rishatse kwerekana agahinda canke akababaro. Umwidegemvyo mu buryo bw'umubiri ni ukwishira no kwizana, ni umuntu gukora ikintu kibereye anezererewe mu gihe ashaka. Turazi mu buzima bw'igihugu bwa kahise hari igihe Uburundi bwatwagwa n'abanyamahanga, aha ndavuga Abadagi canke Ababirigi baje. Ico gihe murazi ko ibintu vyaranga igihugu ico gihe, amagi canke amavuta canke ibindi vyose abantu barabitanga, bakabitanga batabishaka, mugabo kuko hari umuntu ari ngaho yababwiye ati mutegerezwa kubizana. Kandi abagerageje kuvyanka turazi yuko bakubitwa bakagirirwa nabi, kubera yuko bari munsi y'ububasha bw'uwundi muntu. Mu buryo bw'impwemu kwidegemvya ni ukurekurwa, ni ukubohoka, ni ukuva mu ngoyi z'umwansi Satani canke munsi y'ububasha bw'icaha. Murazi mu gihugu cacu mu kwezi kw'indwi akenshi hari igihe umukuru w'igihugu ahora atanga ikigongwe c'ikivunga ku mfungwa ziri mu mabohero, bakavuga ati imfungwa zimasigaje iki gihe kanaka nizirekugwe zitahe zije kuba mu myidegemvyo. Ivyo turazi ko bikunda kuba mu gihugu cacu, kandi igihe umuntu aronse ico kigongwe aranezerwa cane kuko abakuwe mu kibanza giteye umubabaro. Murazi ko ibohero ni kibanza kibi cane, nawe nifurije kuja hariya, mugabo umuntu amaze gusimbirayo akamara umunsi umwe canke iminsi itatu canke iminsi myinshi, arazi ko atari kibanza co kubamwo, kubera yuko si kibanza uri kumwe n'umuryango, si kibanza ushobora gutunganya ivyawe uko ugomvye, si kibanza c'umunezero. Oya, nico gituma igihe umuntu agiriwe ibakwe nk'ico gihe abantu baronka ico kigongwe baranezerwa cane, kuko baba basubijwe mu buzima bwiza, aho babandanya ubuzima bwabo no gukora ivyabo mu buryo bwiza. Camwiyumvira igihe umukuru w'igihugu yogendera akabwira umuntu yitwa Yohana ari mw'ibohero rya Mpimba ati wowe Yohana, ndakugira ikigongwe nuronka umwidegemvyo, utahe usubire mu muryango wawe ubeho widegemvya. Hama Yohana akacavuga ati nyakubahwa mukuru w'igihugu, urakoze cane, urakoze kunyiyumvira ko kugira ngo nshobore kurekurwa, mugabo jewe aha mw'ibohero mu Mpimba jewe ndahakunda, ndahanezerewe, sinshaka kuhava. Nubwo warungiriye ikigongwe mve mw'ibohero, mugabo jewe nshaka kwigumira hano, urakoze, jewe nzigumira hano, nzibera hano mw'ibohero. Muca mwumva igihe Yohana yovuga nk'ivyo, wovuga ati uyu muntu ivyo ari vyo vyose ntakwije mu mutwe, kuko umuntu wese ahubwo izo mbabazi, izo muhwe z'umukuru w'igihugu yozakira anezerewe, mbere bishobotse yovyina kuko akuwe mu kibanza c'umubabaro. Hano mu ijambo ry'Imana tubona mu gihe c'isezerano rya kera, mbere no mu ntango y'isezerano rishasha, haraba ikintu c'ubugurano. Ugasanga umuntu kuko abonye ko ubukene bwamugwiranye akavuga ati kugira nsimfe reka nigurishe ku mutunzi, ndamujakarire, ndamukorere, ariko mbeho. Ikindi cya kabiri,
umuntu arashobora kuba umugurano kubw'ikibazo c'umuryango. Kumbura umuryango ukavuga ati turabona turafise umwenda, canke umuryango ubuzima buhanze umuryango buteye ubwoba, reka dufate umwana umwe mu muryango tumugurishe ab'umugurano, hama turonke uburyo dushobore kuriha umwenda dufitiye abandi, canke ubuzima bw'umuryango bubandanye. Ikindi, umuntu yarashobora kuba umugurano kubera ikosa yakoze muri sosiyete, mu kibano. Abantu bakabona ati ikosa yakoze, ikintu akwiye kuba umugurano. Rero umuntu wese yarashobora kuvuka akisanga muri ubwo bugurano. Mugabo mu mutima w'Imana tubona mu vyagezwe vya Mose yari yarageze yuko umuntu igihe bishize akaba umugurano azoja akarire umuntu imyaka 6, hama umwaka w'indwi bamurekure abe uwidegemvya. Imana yarakunda ubwoko bwayo. Imana ntiyipfuza ko umuntu acika umugurano, kuko umugurano yaba yaraguzwe amahera, yaba ari nk'igitungwa. Murazi ikintu cyose cyawe ugikoresha uko ugomba. Umugurano yakora ikintu cyose shebuja amubwiye, coba cyiza coba kibi, kuko yitwa umugurano yaba ngombwa kugira ngo abikore. Mbere igihe cyose no kumugirira nabi n'ibindi byinshi yarabikora kuko yaba yaramuguze. Nico gutuma mu vyagezwe Imana ntiyashima ko umuntu abaho ari umugurano. Mugabo nuwo bishitse akaba muri ubwo buzima, yari yarageze kugira ngo umuntu nk'uyo yidegemvye. Imana ni nziza, Imana ni nyarukundo, Imana ni nyembabazi. Tuyikomera amashi menshi cyane. Ivyo byari igitutu. Misano rya kera hari ubugurano bw'abantu, mugabo kandi ivyo cyari igitutu c'ubugurano c'ubuja bw'icyaha. Murazi icyaha kigira umuntu umugurano, kandi igihe umuntu ari umugurano w'icyaha hari bimuranga, ntagira umunezero, ntagira amahoro, yumvira icyaha kiba muri we cyangwa cyamugize umuja kigomba kwakora. Mugabo kandi Imana kuko karanga kayo yamye ari Imana y'inyembabazi, yaduhaye Yesu, yaje ku isi kugira ngo twebwe abari munsi y'ubugurano bw'icyaha turonke umwidegemvyo biciye muri Yesu Kristo. Kuko icyazanye Yesu gupfa kwari kugira ngo abantu ntibabeho arabaja b'icyaha, mugabo kwari kugira ngo umuntu wese aronke ukwidegemvya biciye muri Yesu Kristo. Yesu ashimwe cyane. Mugabo kandi gitangaje, hari abantu bishika ugasanga mw'isi bashimye kubaho arabaja b'icyaha. Mbere n'abinjira mu ishengero urashobora gusanga bakirabaja, ugasanga baracarabaja b'ubusambanyi, ugasanga abakiri bato n'abaja b'ubusambanyi, ugasanga n'abakuze mu ngo barahemukira abo bubakanye bakagenda mu vyaha by'ubusambanyi, bakaba muri ubwo buzima. Mugabo Yesu icyatumye aza kwari kugira ngo ntihagire umuntu abaho mu buja, mugabo umuntu wese yakira ukwidegemvya biciye muri Yesu Kristo. Abandi barashobora kuba abaja bakaboregwe, ugasanga abantu barinjira mu ishengero mugabo kandi baracari imboregwa, baracanwa ibiboreza, kandi Yesu yaje kugira ngo amare inyota, na cyane cyane ku bantu nk'abo. Ugasanga ubuzima nk'ubwo baracari muri bwo, mugabo kandi Yesu yaje kugira ngo atange ukwidegemvya, ntihagire umuntu abaho ari umuja. Ikindi nuko abantu barashobora kuba abaja, ugasanga urwanko ruracari muri bo, haba mu muryango, haba mu rusengero, haba mu kibano, haba mu gihugu. Ugasanga abantu barankana, abantu barabana y'ingwe, abantu ugasanga umwe ahaciye uwundi yohatema, ugasanga imitima yabo yuzuye urwanko, kandi urwanko rukabagira abaja. Ivyo nibishobora kuba, ugasanga n'abinjira mu ishengero ivyo birababako. Ikindi, hari ububeshi, ugasanga abantu barabesha, kandi ugasanga ububeshi bwaramaze kubagira abaja. Ugasanga umuntu ubuzima bwiwe ni ukubesha, ahaciye ni umubeshi, mbere ugasanga afise akarimi gasosa, mugabo kandi ugasanga ivyo avuga ni umubeshi, abesha abantu. Ugasanga ivyo biragize ubuzima bw'abantu.
ibindi ugasanga abantu bafise ubwibone, ugasanga haba mu nyambaro, ugasanga umuntu ntiyambara kugira ngo ahishe ubwambure bwiwe, bw'abashobora kwambara kugira ngo yambarire abandi, babone ko ivyo yambaye ari biri hejuru, abantu bose bamumenye ko ari hejuru y'abandi. Ikindi ugasanga Uwimana igiriye ubuntu bwo kuronka ibifadika, ugasanga ntabyigenzamo neza, ugasanga ubwibone nibwo bumuganza, ugasanga Uwimana ikoresheje mu buzima bw'ivy'imwemu agomba kwibona mbere, ugasanga mu mutima wiwe yaramaze kwakira yuko wadaserutse ibintu vyopfa, wataragaragaye ibindi byose vyopfa, bwo ugasanga ivyo byaragize abantu abaja. Ikindi nico Paulo avuga mu cete yandikiye Abaroma igice ca 16 ku murongo wa 18, avuga ko hari abantu bahajakariye inda. Aha Paulo yavuga kubigisha b'ibinyoma, aho bakoresha ivyanditswe bakabwira abantu mugabo kandi atayindi intego bafise ari ukwiba abantu, bakoresheje akarimi biba abantu, banyaga abantu ivyo bafise. Ikindi hano tubona n'ubwoba, abantu barashobora kuba baja bw'ubwoba, ugasanga ubuzima bwabo bafise ukutizera, bahamana amaganya, bahamana amarira, ugasanga ubuzima bwabo bari muri ivyo. Ikindi tubona ni icubahiro kirashobora kugira umuntu muja, umuntu amaze gushika hejuru, ugasanga icubahiro afise caramugize umuja ku buryo umenga ashaka kuba hejuru, mugabo kandi Yesu yavuze ngo umukuru nabe muto, nabe umukozi w'abandi. Ikindi tubona hano ni ivy'amareba, ugasanga abantu barabaye abaja b'ivy'amareba, hagize agakoma biruka mu vy'amareba, ntibizigira, ntibizera Imana, ugasanga ubwo nibwo buzima abantu babayemwo mw'isi. Mbere ugasanga n'abantu binjira mu ishengero, n'abantu bavuga Kristo, ugasanga ubwo buzima burashobora kuba bamwo. Mugabo kandi ikibazo kimwe umuntu wese akwiye kwibaza, umuntu wese akwiye kubaza umutima wiwe, mbega weho wiravye, wisuzumye, ukaraba ubuzima bwawe, nta cakugize umuja? Wiravye nta cakugize umuja? Nta ngeso ujakariye mbi uravye ubuzima bwawe? Mu butumwa bwiza bwa Yohana igice 8 ku murongo wa 36 havuga ngo umwana niyabaha kwidegemvya muzoba abidegemvya nyakuri. Yesu abwira abayuda ati umwana si uwundi, yari Yesu niyabaha kwidegemvya muzoba abidegemvya nyakuri. Yesu yariko arababwira ko ari we soko yo kwidegemvya, kandi hano hari akantu ababwira ati muzoba abidegemvya nyakuri. Mw'isi hari ivyo abantu bashobora kuronderamwo umwidegemvyo. Aha ndavuga ubutunzi. Mw'isi hari igihe umuntu ashobora kwibaza ati kumbura ninaronka biriya na biriya nzidegemvya, nzokora ico nshaka, nzobaho nezerewe, nzobaho mu mahoro, kuko ubutunzi mfise buzompa vyose. Aho ibambewe, nta butunzi butanga umwidegemvyo. Umwidegemvyo uri muri Yesu Kristo. Abandi bashobora guhigira umwidegemvyo mu cubahiro. Kumbura umuntu aravuga ati ninaduga nkagira icubahiro kiri hejuru y'abandi, bamwe mbwira bagaca bugufi, bakunama, bakiruka, kumbure nzobaho nidegemvya. Mugabo nta cubahiro, nta mucubahiro hari ukwidegemvya. Umwidegemvyo uri muri Yesu Kristo. Hari ibihimbaro vy'isi, abantu baragerageza kunezerwa mu bintu bitandukanye, akantu kose ashobora akagakora kugira ngo yumve ko yoronka umwidegemvyo. Mugabo ivyo nta mwidegemvyo bitanga na gatoya. Abandi baragerageza no gufata ibiboreza kugira ngo bahindure ibintu bibahanze, amajwi abacira urubanza bumve ko boyazimya.
abandi bagafata ibiboreza n'ibindi bitandukanye kugira ngo bumve ko ivyiyumviro bobihindura. Mugabo kandi aho ibambewe ivyo nta mwidegemvyo bitanga. Abandi barahunga, bagahunga ikibano, bagahunga igihugu, kumira bati ninava ahantu ahandi nzoja numva ho mu mwidegemvyo nkaronka umwidegemvyo. Mugabo nta mwidegemvyo uri mu guhunga, umwidegemvyo uri muri Yesu Kristo. Ikintu cyose umuntu yokora, icyo umuntu wese yogerageza hatarimwo Yesu, atari umwidegemvyo vya kuri Yesu Kristo, nta hanyishu, nta handi bishoboka, ntibikunda kandi ntibizoshoboka kiretse umwidegemvyo turonka muri Yesu Kristo. Mbega weho ntavyo ugeragezamwo, ntavyo utarataza kugira ngo wumve ko woronka umwidegemvyo? Mugabo kandi ino munsi ndakumenyesha yuko Yesu Kristo niwe atanga umwidegemvyo nyakuri. Mucete Paulo yandikiye Abaroma igice ca 6 ku murongo wa 22 avuga ngo mwacunguwe ngo ntimuganzwe n'icaha. Hano Paulo ariko ahishira abakristo yuko igikorwa ca Kristo ku musaraba cari cyo kugira ngo uwizeye ntabe umugurano w'icaha, ntaganzwe n'icaha, mugabo kandi aganzwe na Yesu Kristo, abe umugurano wa Kristo, ntabe umugurano w'icaha. Usomye mu Bigalatiya naho 5 ku murongo wa 1 havuga ngo Kristo yatugobotoye ngo tube mu mwidegemvyo, nuko muhagarare mushikamye mu Mana. Yesu ashimwe cyane. Hano naho tubona kandi hatwishira ko Yesu yatugobotoye ngo tube mu mwidegemvyo. Igikorwa ciwe yaje kugira ngo adukure aho twari imbohe y'icaha, aho twari imbohe ya Satani, mugabo tubeho turi mu mwidegemvyo. Rero ino munsi mbega weho uwo mwidegemvyo Yesu atanga, mbega uri muri wo? Ni kibazo umuntu wese ashobora kwibaza ku mutumba wiwe. Mwisi hari ibintu byinshi bishobora gutuma abantu bacika baja. Abantu mwisi bariko baracika baja kubera ubukene. Kumbura ubukene bugatuma abantu abato n'abakuze bacika abaja b'icaha. Ikindi cya kabiri, ukutumvikana mu ngo, kumbura ukudahuza gutandukanye n'ibindi bigize ingo biriko biratuma abantu mu ngo bacika abaja b'ivyaha. Ikindi nuko hari mwisi, hari bigeragezo, hari amarushwa n'ibindi bihanze ubuzima bw'abantu, kandi ivyo biriko biratuma abantu bacika abaja b'icaha. Ikindi ni ivyifuzo vy'umubiri biba mu muntu ku giti ciwe, nivyo biriko biratuma abantu bacika abagurano b'icaha. Mugabo Yesu aduhamagarira kuba mu mwidegemvyo, kandi umwidegemvyo Yesu aduhamagarira ni ukumukurikira n'ubuzima bwacu bwose. Yesu ashimwe cyane. Kumukurikira, kumwizera, kumwumvira, ubuzima bwacu abuganze, aburongore bwose. Ntaba ari twebwe twiganza, ntaba ari ivyifuzo vyacu bituganza, mugabo umwami Yesu abe ariwe atuganza. Umwidegemvyo kandi Yesu atugomba ko nuko ubuzima bwacu tumukorera mu kuri, tumukorera mu mpemu no mu kuri. Ndarangije. Mugabo kandi uri hano ino munsi hano mu Kigobe, ni kibazo gitoya ushobora kwibaza. Turabona yuko misano rya kera Imana yari yaratanze umwidegemvyo, mugabo uravye umuntu ku giti ciwe yarashima kuguma ari umuja, agashima kuguma ari umugurano wa shebuja, kandi Imana yaratanze umwidegemvyo. Niko nino munsi Yesu yaje mw'isi, Yesu yarabambwe igorogota, igikorwa ciwe yaragihejeje. Mugabo ino munsi birashobora gushugasanga ino munsi hari abakira abagurano b'icaha, kandi Yesu yarakoze ikigo ciwe.
mbega urakeneye umwidegemvyo? Uyu munsi ni wawe kugira ngo wakire umwidegemvyo nyakuri uva muri Yesu Kristo. Hari ikintu Imana ndayikundira. Uravye muri kahise ntiyahata umuntu, niko nino munsi Imana ni nyarukundo, kandi icihamagarira nuko umuntu wese ava mu buja bw'icaha akaronka umwidegemvyo. Mugabo Imana ntawihata, Imana ntawikwega, ntawibwira ati ubona woza uronka umwidegemvyo, ntawifata ku ikoti ngwino. Oya, ni nyarukundo, iringinga, irengenga, irahamagara kugira ngo abantu nibahe mu buzima arabagura no bicaha, mugabo abantu babeho ari abidegemvya. Ukwidegemvya kwicaha guteye agahinda, kuko kujana umuntu mu mahonero, kujana umuntu mu rupfu, kujana umuntu mu vyaha, kujana umuntu mu magorwa. Nagomba ndangize nkebuye n'abizeye umwami Yesu. Murazi bakundwa, hari igihe usanga n'abizeye umwami Yesu ugasanga hari ingeso mbi babamwo, hari ivyaha bagenderamwo. Kuwizera hari igihano c'icaha. Murazi yuko tukiri muri uno mubiri hari urubanza rw'icaha ku muntu yizeye umwami Yesu, kandi icaha cyose hari ingero yacu muri buno buzima. Umuhigwe n'uhunga, umunyabwenge n'uwakira imbabazi ziva mu Mana. Nagomba ndangize ubwira bumva ntamara amajambo, ndabinginge tunamika amaso yacu kugira ngo dufate imisegonda gusa nka 20, umwe wese yibaza. Nta muntu akuzi, mugabo Imana irakuzi. Umurongozi w'ishengero ntakuzi kuko ntazi umutima wawe, mugabo Mpwemu Yera azi vyose kandi asesa vyose. Imana imenya vyose kuko ubuzima bw'umuntu wese irabuzi. Mbega nta cakugiza umuja, ngwino wakira imbabazi muri Yesu, ngwino wikubite mu maraso ya Yesu. Ni muri Yesu hari imbabazi, ni muri Yesu hari umwidegemvyo, ni muri Yesu hari uguharirwa, kandi ivyo ntibitewe isoni. Ukumva hari cagutsinze, ukumva hari ico Mpwemu Yera aguhamagarira, ngwino kuri Yesu, ngwino. Abaririmbyi bakiko bararirimba, twibaze mu mitima yacu. Hama ukumva hari cagutsinze, ngwino kuri Yesu. Yesu ari ku ntebe y'imbabazi, kandi igikorwa ciwe ni ukugira ngo atange umwidegemvyo. Ariko Imana ntawihata, ntawifata ku ngufu, ntawifata ku kagobero, ngabira kwinginga mu mutima wawe wumvira ijwi rya Mpwemu Yera. Ico aguhamagarira ushire mu ngiro.